Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi mboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane mu cibano, aba ari kuvugwa agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido. Nta ntwaro itica, ariko intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza yarishe gusumba izindi ntwaro zose zabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu muzo wa mbere abarundi babona ko umuhisi Petero Nkurunziza hari ico agiye guhindura ngaha mu Burundi, ariko byamaze umwanya urume rumara. Umugambwe uri ku butegetsi kuva watangura kurongora igihugu c'u Burundi nta ciza wegeze ukorera abarundi, ahubwo amabi yabandanyije kuba menshi, aho impfuvyi ziyongereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abapfakazi bakiyongera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abahunga igihugu bagahunga kubera injyane ndetse n'ubwicanyi bwariko burakorerwa abanyagihugu ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru ateye ubwoba arabana n'ubwicanyi bwaragiye buraba ku manywa y'ihango izuba riva, ndetse n'abaragiye baranyuruzwa n'iperereza ndetse n'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba abategetsi barorera ntibagire ico bavuze, bikaboneka ko zabaga ari ubutegetsi bwabatumye kunyuruza abantu. Intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza naho abarundi ubu bariko baramwibuka ko ari imboneza y'amahoro, ariko abarundi batari bake babona ko batari bakwiye kumwibuka nk'imboneza y'amahoro, kuko yakoze ibara rikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe mu barundi bahunze igihugu ndetse n'abari ngaha mu gihugu c'u Burundi bibuka ababo bishwe n'intwaro y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri no mboneshakure imwe rudende rabana n'ibyo twari tumaze kuvuga bijanye n'amabi yagiye arakorwa ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Niba wipfuza kuzaja uba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wowe ico usabwa nta kindi vyondera kuri sabone kugira ngo ko rushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uwa mbere mu gushikirwa navyo. Kwa kane Kigarama 2015 mu gihe c'umugoroba ibara ryaraguye ku Mutakura, igipfo c'abasirikare ba kampu Muzinda bari barongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure bashwaye amabarabara y'umunani, 9, 10, 11 na 12 ya Mutakura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Bagenda barafata abantu barenga 30 bagwiriyemwo abakiri bato. Abafashwe baraboshwe burizwa imiduga ya gisirikare bafata ibarabara rya Bubanza. None imyaka ibaye myinshi atabuzi irengero ryabo, no mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza akiri ku butegetsi ntiyigeze agira ico avuga kugeza aho asandabiye. Imiryango y'ababuzwe yarahenzwe cane n'abakozi b'iperereza bagumye bayemeza ko bazi ababo aho bapfungiwe. Imwe banayitangisha amafaranga menshi, ariko ababo ntibegeze basubira kuboneka. Turamaze igihe kitari gitoya turondeza abo banyagihugu aho bagiye, ariko na n'ubu ntaco leta ishaka kubivugaho. Epipode Ngabirano yari umunyeshuri muri kaminuza y'inderabigisha Ines mu mwaka wa mbere. Muri politiki yari icegera c'umukuru w'urwaruka rw'umugambwe MCD muri zone Kazirabageni ya komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Ku mugoroba wa kane Kigarama 2015 yari avuye ku ishuri arataha aho yaba ku rya 11 ku Mutakura. Haciye akanya asohoka hanze kugura ikaramu, hirya gato abona imbonerakure azi iyi Nyanzarake iguma ku telefoni, aratangara anayereka bamwe mu bo bari kumwe. Ako kanya haza imodoka y'iperereza ihitana ya mbonerakure, ishikiye Epipode irahagarara, baramuyora bamuterera muri ya modoka baragenda. Kuva ico gihe nta kayambo ka Epipode Ngabirano. Epipode yagiye afise imyaka 21 y'amavuko. Uwo mugoroba nyine abasore babiri Cassier Mvuyekure na Elvis Nkundwa bari bavuye mu bikorwa by'umuhari wabo w'abaskuti mu Ngagara.
baraheza barajana ku rupangu Elvis yabako kw'ibarabara ry'icumi ku Mutakura. Barasohoka bicara gato ku kabare kari imbere yaho kw'izero ryo kw'ibarabara ry'icenda aho bita kwa Isaac. Aho barasanze abandi basore batari bake bariko bivuna akanyota, bikavugwa ko hari umwigeme yari yabatumiye kubasorera, ntibamenya ko ari umutego yabateze kugira ngo abasirikare baze kubafata babajane kubagandagura. Aho kwa Isaac niho abatari bake bahavuye bafatirwa uwo mugoroba nyine n'abasirikare ba Darius Ikurakure. Elvis na Cassien nabo bafatwa mu bandi. Kuva ico gihe ntawurasubira kubakubita ijisho. Cassien Mvuyekure yagiye afise imyaka 30 y'amavuko, Elvis Nkundwa nawe 29. Uwo mugoroba kandi abanywanyi babiri ba FNL ishami rya Gatorwasa Papi Ndayishimiye na Emmanuel Ntahomvukiye barafatiwe kw'ibarabara rya 12 ku Mutakura mu gihe bariko barataha iwabo muri quartier Bukirasazi ya kabiri muri zone Kinama. Nabo nyine barafashwe n'abasirikare ba Darius Ikurakure. Kuva ico gihe ntawuzi irengero ryabo. Papi Ndayishimiye yajanye imyaka 25 y'amavuko asiga ikibondo kimwe. Emmanuel Ntahomvukiye nawe imyaka 26 n'ikibondo kimwe nyine. Kw'ibarabara ry'umunani ibikorwa byo gufata abantu byarongowe na Darius Ikurakure ubwiwe, aho yifatiye abasore babiri harimwo umutaximani yitwa Thierry Nijimbere batazira Taiga. Thierry yari umunywanyi wa MCD. Amaze kubafata abajana hamwe ku kabari kwa Isaac, basanga abandi benshi bari bamaze gufatwa barabohwa imizana. Haciye akanya niho harengana umuhungu Albert Nduwimana batazira Gaposho, nawe akunda kwita Elvis Nduwimana. Albert yari yiga mu mwaka wa 12 ku ishuri Don de Didier ryo mu Cibitoki, akaba na Kinyozi muri Salon de Kafiri kw'ibarabara ry'umunani. Ageze kuri ya zero yo ku Kicenda rya Mutakura kwa Isaac yahagarikwa n'abasoda ba Darius Ikurakure baca bamushira mu bandi bamaze gufatwa. Thierry Nijimbere yagiye afise imyaka 29 y'amavuko. Albert Nduwimana nawe yagiye afise imyaka 17 gusa. Albert niwe muto cyane mu bantu bose ndodeza imaze gukora ko amatohoza. Hari n'abandi benshi tutashoboye kuronka imyidondoro, tukifuza ko ababazi bodufasha. Abo tukirondera imyidondoro naba bakurikira. Uwa mbere ni Leonidas Ngendakuriyo batazira Rebo yadandaza mu botike iri ku Kicenda rya Mutakura imbere y'ikirabo kwa Isaac. Leonidas yava mu ntara ya Makamba, akaba no mwishirahamwe ry'abadandaza b'abanyamakamba ngaho ku Mutakura. Dusabye uwo mumenya ko yoduha umwidondoro wiwe. Wa kabiri ni Donatien Mutoni wabo, yahoze ari umusirikare gushika muri 2012. Yavuka ku musozi Muyabara wa komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Rirari, umuhungu wa Tumango. Turasabye uwamumuzi ko yodufasha umwidondoro wiwe tukawumenya. Wa gatatu hari umusore muremure muto yirabura yitwa Elia batazira Senegal, yari azwi cyane aho ku Mutakura, be n'uwitwa Didier yaba kw'ibarabara rya 12. Abo bose bafashwe uwo mugoroba ariko nta myidondoro yabo dufise. Wa kane hari abigeme babiri, Teraume yadandaza amakara ku Mutakura, Louise yakora akazi ko mu nzu, nabo baba bafashwe uwo mugoroba ariko twarabuze umwidondoro wabo. Wa gatanu hari abasore babiri bava ku Mubamba muri komine Ruhororo, Remy na Nirambona batazira Mahwinya na Ozias batazira Busubuyi, nabo bivugwa ko bafashwe uwo mugoroba ariko tukaba tutagira umwidondoro wabo. Uwemenya abo tuvuze n'ubundi wese yoba yarafashwe uwo mugoroba yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 64 56 25 karindwi tugafashanya kubarondeza. Hari ibintu bibaje cyane. Thierry Nijimbere yari yabuze ababyeyi agifise imyaka 7 gusa, aho batemaguwe
muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1993. Kumbure Darius Korakure nawe yari imfuvyi yo mu mwaka w'1972 aho abiwe bashobora kuba barafashwe bakaburwa irengero. None imfuvyi yo mu mwaka w'1972 ishobora kuba yahitanye imfuvyi yo mu mwaka w'1993, irayifata iburwa irengero. Birababaje ukuntu abagiriwe nabi mu makuba Burundi bwaciyemwo babandanya gusubiramwo ibyabababaje nabo, kumbure mu nzira yo kwihora, aho bose bofatanye mu nda bakabariza hamwe ukuri ku byashikiye kahise kacu. Ikindi kibabaje, umwe yanyurujwe muri Kigarama muri 2015, ubundi agandagurwa muri Ntwarante 2016, maze za mfuvyi zose zisubira guhitanwa n'akaranda k'ibibazo by'Uburundi bidahera ahubwo biguma byisubiriza. Utu ni tumwe mu turorero tukomeye twagiye turaranga ubutegetsi bubi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yaratwaye amaraso menshi y'Abarundi, Abarundi batari bake babaye imfuvyi kubera intwaro yiwe, Abarundi batari bake biciwe ababo kubera intwaro yiwe. Ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza harabaye amabi menshi, naho n'ubu abandanya ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, ariko Abarundi bagasaba Evariste Ndayishimiye ko yafata mu nda Abarundi aho kugira ngo agumye abacishe mu bihe bigoye baciyemo ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza arabana na politike, abari kuvuga agateka kazina muntu ndetse n'andi yose mutaramenye turatohoza maze tukabaha ido n'ido. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri Mbonesha Kure, ico usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ko rushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.